Le Seigneur umwami apparaîtra bientôt azoseruka vuba dans sa puissance mu et sa bushobozi gloire bwiwe n'ubwiza bwiwe pour prendre tous les kugira siens ngo atware abiwe bose vers le bonheur mu éternel. munezero uhoraho. Nous levons victorieusement nos mains dutarika ibiganza byacu mu ntsinzi tubitarikira wewe mwami. Nous savons que la fin est proche, turabizi ko iherezo riri hafi à la porte. hafi. Oh, qui peut relever sa tête avec ninde joie ashobora kuramika mutwe anezerewe pour entrer sans peur kugira ngo atahe atabwoba dans afise l'éternité. mu bihe bidashira. Nous levons victorieusement nos mains duza vers toi, ibiganza Seigneur. byacu kuri wewe mwami. Nous savons que la fin turazi ko est proche, iherezo riri hafi à la porte. ku muryango. Nous rendons gloire au Seigneur duha icubahiro pour la umwami victoire dans kubwo ce temps. intsinzi muri kino gihe. Cependant, ariko nous aimerons mieux être dans la gloire. twokunze ko byaba byiza turi mu bwiza. Nous levons victorieusement nos mains tumanika vers toi, amaboko yacu Seigneur. mu ntsinzi tuyarabisha wewe mwami. Nous savons que la fin turazi ko iherezo est proche, riri hafi à la porte. ku muryango. Là-bas, nous ne connaîtrons plus de séparation. hariya ntituzosubira kumenya ibyo gutandukana Quand nous serons à la maison, kuko tuzaba et turi les muhira malheurs et les kandi souffrances, imibabaro n'ibyago nous serons éternellement épargnés. tuzaba tubiziganijwe ibihe bidashira. dutarika ibiganza mu ntsinzi tubitarikira wowe Nous mwami savons kandi que la fin turazi est ko proche, iherezo riri hafi à la porte. ku muryango. Nous levons victorieusement nos duza mains. ibiganza byacu mu ntsinzi tubitarikira wewe. Nous savons turabizi que la fin yuko iherezo est proche, riri hafi à la porte. ku muryango. Amen. amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bene data na bashiki banje mu mwami, je vous salue ndabaramutsa chaleureusement bikomeye dans le précieux nom mu izina ry'igiciro ry'umukundwa wacu umucunguzi Yesu Kristo. Aujourd'hui, c'est un jour, uyu munsi ni umunsi udasanzwe, le dernier jour, umunsi wa nyuma w'uno mwaka. et nous regardons en arrière rero turaraba inyuma à ce que tukaraba Dieu a fait. ku byo Imana yakoze. Il y a une semaine, haheze indwi j'ai eu mon 90e nagize anniversaire. isabukuru yanje y'imyaka 90. rero nashaka gushimira bikomeye Qui ont envoyé abo bose barungitse ubutumwa, carte d'anniversaire. udukarata tw'isabukuru hamwe n'indamukanyo. C'était probablement nankeka byari bishika nka 80. le Seigneur pour ceux, turashimira rero umwami ku bw'ibyo, pour ceux qu'il kubwo a fait de grandes choses. kuba yakoze ibikomeye Beaucoup, kuri benshi, ku bantu benshi particulièrement na cyane cyane des trois derniers. nk'imyaka 3 iheruka. Je regarde en arrière ndaraba inyuma à de nombreuses
années. mu myaka myinshi cyane. En fait, ni depuis guhera mu 1949 j'ai pris part igihe une nari pour la première ku fois nshuro ya mbere nari mu nama mpuzamakungu pentecôtiste y'abapantekoti et que ikoraniro, j'entends hanyuma le rapport qui a été numva fait, frère Branham, ibyavuzwe muri bo ku bijyanye na Mwidata Branham. interpellé. Ibyo ubwo nyine byankoze ko, hanyuma imyaka iraza yo mu 1953 na cyane cyane umwaka w'1955 Que j'ai assisté igihe aux réunions de frères naja mu makoraniro ya Mwidata Branham ikashur. réunions, Inyuma y'amakoraniro c'est véritablement qu'un seul désir, nari mfise icyifuzo kimwe gusa, cyari ico nofata mu kiganza nkaha ikiganza uwo muntu w'Imana, hanyuma nkagira ibyo tuganira bike hamwe nawe. et j'étais à la réception. Nari ahantu bakirira mu ishikiro mu hoteli, Tout à coup, hanyuma ubwo nyene le gentil monsieur de la réception, uwo mugabo yakira umugwaneza yarambwiye voilà les messieurs ati qui arrivent nguriya wa mugabo araje yinjirana Branham. na mwene data Branham. Et je me suis retourné, Hanyuma ndahindukira, Branham m'a regardé, mwene data Branham arandaba, hanyuma ambwira ngo uri umuvugabutumwa bwiza, et il a montré du doigt hanyuma atunga urutoke ibubamfu bwiwe environ 10 mètres nko ku metero 10 kure, aravuga ngo umugore wawe ari hariya aho basohokera afise amavarize. dès la première fois, Guhera ku iyo nshuro ya mbere, véritablement mu by'ukuri vivre nashoboye kubw'ubuntu, nashoboye kuba muri ubwo bukozi bw'ubuhanuzi ubwahawe Mwidata Branham. c'est ainsi que Kandi uko rero niko les 10 ans mu myaka 10 mu 1955 gushika mu 1965, uko niko nabanye nawe dans des réunions mu makoraniro, twaraganira et j'ai eu communiqué kandi nagize ubufatanye nawe. avec lui. Naganiriye nawe ku telefone ndi Krefeld de hano, J'ai encore 20 kandi lettres de correspondance, mfise n'amakete ashika ku 20 des questions ku bibazo et sujets. hamwe n'ibintu binini bya Bibiliya nyamukuru. Je suis tout simplement reconnaissant Ndashimira gusa Imana de m'avoir fait ko yangiriye ubuntu bwo guhura personnellement je ku giti canje, nkahura n'uwo muhanuzi yasezeranijwe mu gihe cacu, hanyuma je giti canje nkashobora kuba mu bukozi bwiwe. véritablement Mu by'ukuri ndashobora kuvuga ce que mes yeux ngo iby'amaso yanje yabonye et ce que mes oreilles n'ibyo amatwi yanje yumvise, je peux en témoigner ndashobora kubishingira intahe kuri bose mu isi yose. et c'est ainsi Kandi uko niko umwami yabirongoye. Uyu munsi, en ce dernier jour de l'année kuno munsi wa nyuma w'umwaka, regardons en arrière, turaba inyuma remercions le tugashimira umwami n'imitima yacu yose. cette année Uyu mwaka véritablement l'année wabaye umwaka uhezagiye cyane, nous gu- avons eu par grâce. iyo twaba twaragize ku bw'ubuntu. Vous savez qu'avec l'année Murabizi yuko 19 hamwe n'umwaka w'ibihumbi 2019 hari intambwe yageze ku iherezo ryayo, gushikaho nashoboye kugenda ingendo, kandi abantu bose barabizi yuko nagendagenze ingendo imyaka irenga 50, imyaka 55 ndabitumbereje neza. Buri kwezi kose naba ndi mu rugendo kugira ngo ntangaze ijambo. et vous connaissez tous Kandi mwese la murazi
ikarata y'isi qui est dans mon bureau. iri mu biro byanje D'un bout à l'autre. guhera mu ruhande rumwe no mu rundi ruhande, mu ndimi zose, mu moko yose barashikiriwe. Kandi Imana mu by'ukuri yarongoye ibintu ku buryo bw'uko nashoboye kumenyana jewe giti canje mu isi yose, nkamenya n'abaho. Kandi igihe c'ingendo cari kigeze ku iherezo ryaco, Imana yitwararitse yuko bene data bose mu isi yose bashobora kubandanya bafashwa, kandi yuko ayo maretransmission, ubu butumwa bukwiragizwa ubu rero bushobora gusubira gutangwa, bugatangwa mu buryo butumbereye kandi ikibiriraho mu ndimi 15 mu isi yose. Buri wa gatatu, buri wa gatandatu, buri wa Mungu, bose mu isi yose bashobora kuba kandi bashobora kumviriza. Kandi bijanye n'amamiliyoni y'abantu Imana ishikira mu bihugu byose. Ijambo ry'Imana ntirigarukira ubusa, ariko risohoza ico riba rirungikiwe. Kandi uyu munsi turagiye kuvuga ku muhamagaro w'Imana, ku kurungikwa n'Imana no ku gikorwa c'Imana. Murabizi mwese yuko Yohana Umubatizi yari umuhanuzi yarungitswe asezeranijwe. Asezeranijwe, mubabarire. Mwese murazi imirongo yo muri Yesaya 43, ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ngo muce mugorore inzira z'umwami, mugorore inzira z'Imana yacu. Abantu bose barazi n'imirongo yo muri Maraki 3 umurongo wa mbere ngo ndungika intumwa yanje imbere yanje kugira ngo integurire inzira. Hanyuma igihe cyari gisohoje, ivyo byarabaye. Rero turagiye kubisoma mu bikurikira yuko Yohana yakoze nk'uko bihuje n'ijambo ry'Imana, nk'uko bihuje nuko abahanuzi bari barabivuze imbere y'igihe haheze ibinjana. Kandi muri ubwo buryo nyene tugiye no gufatira kukuba mwene data Branamu nawe yari umuhanuzi yasezeranijwe. Mwese murashobora kubisoma. No kuri we nawe haravugwa nyene, kuri mwene data Branamu haravugwa ngo Eliya azobanza kuza hanyuma asubize ibintu byose neza. Ibyo bishobora kuba bisomwa muri Matayo 17 na cyane cyane imirongo ya 10 na 11. Mose na Eliya bari ku musozi wo guhindurirwako, uko niko byandikwa muri Matayo 17, imbere yuko umurongo w'icumi tuwushikira, baganiriye n'umucunguzi wacu. Hanyuma igihe ikiganiro cyari kimaze kurangira, hari hasigaye ikibazo kimwe gusa. Kubera iki abanyabwenge b'ibyanditswe bavuga ko Eliya ategerezwa kuza ubwa mbere? Hashimigwe Imana kubwo ico kibazo, kandi ashimigwe Imana kubwo inyishu yavuye mu kanwa k'umwami wacu. Ngo nukuri ndababwire, Eliya azoza koko kandi azosubizaho ibintu byose. Kandi umuntu agiye muri Maraki yoshobora gusoma, agasoma ibyo bintu bibiri ku bijanye na Yohana Umubatizi. Hari handitse canke haranditse muri Maraki igice ca 4 igice ca 2:6 ngo azogarukana imitima ya base
ku y'abana. Ba data mu isezerano rya kera bari barindiriye gushika aho amasezerano ashobora gusohoza, kandi ibyo rero byarasohoje bisohoreza mu isezerano rishasha. Ubwa mbere biciye ku bukozi bwa Yohana umubatizi, hanyuma no ku bandi bana bose b'Imana. Ariko agace ka kabiri ko muri Maraki, mu gace ka kabiri ko murongo wa 6 muri Maraki 4 mu Kirundi harimo agace kamwe. Agace ka kabiri kavuga ukugarukana kw'imitima y'abana igarukana kuri base. Ako gace kasohoreje kandi gasohoreza muri kino gihe cacu, kugira ngo imitima y'abana b'Imana ishobore mu by'ukuri kugarukanwa ku ntango. Haba Petero, Yohana, Yakobo, haba Pawulo, abo ba data bigishije ku ntango, byose byategerezwa kugarukanwa uko nyine byigishwa, kandi ibyo rero byabaye biciye mu bukozi bwa mwene data Branham. Turabizi twese ibyabaye mu myaka 2000 iheze ku bijyanye n'inkuru y'akahise y'ishengero. Turazi ibintu byabaye guhera habaye ubugorozi, kandi turanazi n'ibyabaye imbere y'ubugorozi. Nubwo biri uko mu gihe cyacu, si ukuri kw'igice siko kuba kwaravuzwe, ariko inama yose y'Imana, inyigisho yose yaravuzwe, byose nk'uko nyine byari bimeze ku ntango. Kandi mu makanguro yose yo muri kahise hariho abantu b'Imana, ariko nta muhanuzi n'umwe yari muri bo. Luteri ntiyari umuhanuzi, Wesley ntiyari umuhanuzi, John Smith nawe ntiyari umuhanuzi, Menzies nawe ntiyari umuhanuzi. Abo bantu bose b'Imana, muri abo hari amerekezo mashasha yo kwizera yavukiyemwo, bari abavugabutumwa, kandi bavuga ibyari byabaye bihambaye kuri bo, ariko nta n'umwe muri bo yari umuhanuzi. Ariko haravugwa mu ijambo ko ijambo ry'Uhoraho riza ku bahanuzi, kubavugishwa nayo. Umuhanuzi niwe abatwaye bitumbereye ijambo ry'Imana riva ku Mana. Imbere y'uko umuhanuzi agira ikintu avuga, umwami yategerezwa kubanza kumwishurira. Nico gituma abahanuzi bashobora kuvuga mu gihe bariko baratangaza ijambo bakavuga ngo uku niko Uhoraho avuze. Martin Luther ntiyigeze n'inshuro n'imwe avuga ngo uku niko Uhoraho agize. John Wesley, William Booth, John Smith, Menzies, abo bari uko bari kose, nta n'umwe muri bo yashobora kuvuga n'inshuro n'imwe ngo avuge ngo uko niko umwami avuze. Ariko bavuga ijambo, mu ijambo bavuga ibyari bihambaye kuri bo, kandi amakanguro agenda akurikirana rimwe inyuma y'irindi, hanyuma babandanya kuja mu bwina cyane gushika ahashitse ikanguro y'abapantekote. Mbere mu mugwi w'abapantekote nta n'umwe yigeze mu barishinze avuga ngo uku niko Uhoraho agize, ariko impano y'ubuhanuzi aho yarahishuwe. Ariko ubu rero bene data bashiki banje, reka rero tugere kuri ibi. Imana yagumije ijambo ryayo kandi yarungitse umuhanuzi. Imana
yaragumije ijambo ryayo kandi nanje yampaye umuhamagaro utumbereye ku buryo bw'uko nashoboye kugenda, nategerejwe kugenda mu gisagara no mu kindi kugira ngo ntangaze ijambo no kugira ngo ngabure ibifungurwa byo mu buryo bw'impwemu ariryo jambo ryahishuwe. Turabizi ko mwene data Branham yari kandi cyangwa yari afise uku niko umwami avuze mu ijambo ry'Imana, kandi mu by'ukuri turashimira umwami yuko dushobora kugira umugabane ku bijyanye n'iherezo ry'igihe cy'ubuntu, kandi koko turi hafi cyane y'iherezo. Ubu rero turagiye gusoma imirongo ya Bibiliya. Nashaka uburyo budasanzwe kuramutsa n'umutima wanje wose bene data bose na bashiki banje bo mu gihugu cacu, bo muri Suisse, bo muri Autriche, kandi ndabahe intasho kandi n'intasho bose, abantu bose banditse ama email kandi bakarungika intasho mu bundi buryo, kandi no kuri abo bose nabo mu mahanga yose no mu ndimi zose. Imana ibahezagire mwese kandi mwumvireze icyo umwami ashaka kutubwira. Turasoma muri Timoteyo wa mbere 6 umurongo wa 14 na 15. Timoteyo wa mbere 6 14 na 15. Witondere icyagezwe, ntugire agasembwa, ntube kumugayo gushitsa ku guseruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kuzokwerekanwa mu gihe cyako n'inyabushobozi yonyene ishemagizwa, niyo mwami w'abami uganza abaganza. Hahimbazwe kandi hashimigwe umwami wacu. Ku nshuro ya mbere iri sezerano rirasohoje. Umurongo wa 14 ngo witondere, mu gifaransa ngo sohoza, kora ubukozi bwawe mu buryo butagira agasembwa, mu gifaransa ngo gushitsa ku guseruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data n'abashiki banje, mu gihe kera, igihe igikogwa cyahabwa Petero, Paulo canke Timoteyo, ukugaruka kwa Yesu Kristo kwari kukiri kure cyane mu myaka 2000, ariko ubu twashitse imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo, kandi igikorwa cya nyuma gitegerezwa kuba cyasohojwe, kigakorerwa mu gutungana, mu kwera, mu kugororoka, mu kuri. Ubu rero imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo, ndabasabye mwese musome kandi irindi rimwe uyu murongo wa Bibiliya. Nakoze ubwo bukozi guhera ku ntango, guhera mwene data Branham atashe mu rugo, kandi natwaye ubutumwa bwa nyuma bwa Bibiliya bw'agakiza mu isi yose, kandi nasohoje igikorwa mu buryo noshobora kuguma mpagaze imbere y'umwami. Kandi ibyo rero hamwe n'abo bose babyizeye bakizera ubutumwa bw'Imana bw'agakiza, ngo arasubijemo umurongo wa 14 mu gifaransa ngo sohoza igikorwa cyawe mu buryo hashimigwe umwami. Hariho ibintu byinshi mu buzima bwanje
ibyo nokora mu buryo butandukanye, ariko ku biraba ubukozi n'umuhamagaro no kurungikwa, misi yose nosubiramwo byose nkabikora 100%, nkabikora neza neza nk'uko nyine nabikoze. Kandi abo bantu bose bizera barahezagirwa kandi bagira umwimenyerezo mu kwitegura kwabo kubwo kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Turasoma mu Baroma igice c'10 umurongo wa 15. Abaroma igice c'10 umurongo wa 15. Kandi bazosigurirwa ibyiwe gute, ngo bazovuga ijambo ry'iwe gute batatumwe. Nibi nabyo birakenewe cyane. Ni gute umuntu ashobora gutangaza ijambo, kuvuga ubutumwa mu gihe atarungitswe ku bw'ibyo? Ninde ashobora gusohoza ubukozi mu bwami bw'Imana ataronse ubwo bukozi? Reka ndabivugishe ukuri kose, iyaba ntaronse uwo muhamagaro ukomeye w'ubushobozi, itariki 2 z'ukwa 4 mu 1962, aho rero sinari kuba nkeneye gusohoza ico gikorwa, sinari gushobora kugikorana gatonya, ariko mfashijwe n'Imana bihuye n'umuhamagaro no kurungikwa, nashoboye kubikora. Turasoma muri Yesaya igice ca 6 umurongo w'8. Yesaya igice ca 6 umurongo w'8. Numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti, ndatuma nde? Ninde yotubera intumwa? Maze ndavuga nti, ndi hano, ba ari jewe utuma. Turabizi yuko twese ibintu bihambaye byabaye mu minsi ya Yesaya. Yari we muhanuzi akomeye mu isezerano rya kera. Nta muntu n'umwe yoba yaravuze imbere y'igihe ibintu byinshi biraba inkuru y'agakiza nk'uko uyu muhanuzi Yesaya yabikoze. Kuva kuvuka k'umwana w'Imana gushitsa ku isi nshasha hamwe n'ijuru rishasha. Kandi turabizi twese igihe yatwagwa hakurya yabonye umwami, abona abakerubi, abona abaserafi bakikije umwami. Hanyuma ikibazo cyari iki ngo, mbega ndatuma nde? Yesaya hanyuma arishura ati, ntuma. Yarabizi yuko yari yahamagariwe ibyo. Hahimbazwe kandi hashigwe hejuru umwami kubwo buri gikorwa cyose c'Imana ico abahanuzi bose baronse. Yesu Kristo ni wa wundi, niko yarari kandi niko akire. Kandi yarahamagaye ararungika muri Data Branham, kandi yarahamagaye aranarungika mwene Data Frank. Turabandanya gusoma. Turasoma muri Yohana igice ca 1 umurongo wa 6. Yohana igice ca 1 umurongo wa 6. Il parut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Amen. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. Nivyo navyo twamaze kubivuga ko ngo haje umuntu, haserutse umuntu, ntiyaserutse gusa, haserutse umuntu arugitswe n'Imana. Bijanye n'ivyo mu bwami bw'Imana.
si uko umuntu cyangwa umuntu kanaka aza akiserura akiyerekana oya, ahubwo ngo haje umuntu yatumwe n'Imana afise ubutumwa bw'Imana kubwo igihe byari biraba, kandi abo bose bumvirije Imana barakiriye bemera ubutumwa, bemera n'uwarungitswe intumwa. Bashobora kumuvuga ko yuko ngo yateguriye umwami ubwoko bwiteguye neza, kandi yashobora kuvuga mu by'ukuri akavuga ngo ndababatiza mu mazi kubwo kwihana, ariko wuza inyuma yanje azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro, muri Luka 3:16. Ayo majambo yasoje ku munsi wa Pentecote, igihe uguswa kwa mpwemu yera kwaba umuntu arungitswe n'Imana. Turasoma muri Yohana 13:20. Yohana 13:20. Nukuri ndababwire, uwakira uwo nzotuma azoba anyakiriye, kandi n'unyakira aba yakiriye uwantumye. Amen. Uyu munsi bakundwa bene Data na bashiki banje, bijanye gusa no kuba two kubaha umugambi w'agakiza, kandi tukubaha na gahunda y'Imana, kandi turi mu by'ukuri turashima n'imitima yacu yose, turashimira umwami ko yitwararitse, kandi ko yashoboye kuvuga imbere y'igihe akavuga ngo nimba ndungitse umuntu, nimba mpamagaye umuntu, nimba ntanze igikorwa ku muntu, rero umuntu amwakiriye aba yakiriye jewe, aba yakiriye ibyo jewe nkora canke nkora mu ico gihe arimo, kuko uwarungitswe avuga ijambo ry'Imana ryo muri ico gihe. Ntaguma azunguruka muri kahise, ariko aravuga ibyo Imana yaba ibishaka kubwira ubwoko bwayo muri ico gihe cya none, kandi turabisubiramo, turabishimikako. Twashitse neza imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo, kandi nibwo butumwa bwa nyuma. Nico gituma umuhamagaro w'Imana hanyuma umuntu yumviriza, ateze amatwi uwo ntumye aba anyumviriza. Nta na rimwe sinigeze mvuga inyigisho yanje bwite, nta na rimwe sinigeze ntanga ibisobanuro gushika kuri uno munsi. nta bisobanuro na bimwe gusa, byari ijambo ryera kandi ry'igiciro ry'Imana rifite agaciro gahoraho. Ndabasabye mubyibuke yuko umwami yashimitse mu buryo budasanzwe hano. Inshuro zibiri yavuze ngo nukuri ndababwire. Uyu munsi arabikubwiye wewe na wewe, uyu munsi arabitubwiye, uyu munsi arabivuze, abibwiye abo bose bariko bumviriza ubutumwa. Turasoma mu Baheburayo igice cya 3 umurongo w'indwi. Baheburayo igice cya 3 umurongo w'indwi. Nuko nk'uko mwemu yera avuga mu Gifaransa ngo ijambo ribwira twebwe ngo
ati uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo umwami ahimbazwe. Uyu munsi ntitubaye muri ejo hahise, ariko tubaye muri kubu uyu munsi. Kandi uyu munsi umwami ariko agarukana ubwoko bwiwe, abugarukana ku ijambo, atari gusa kuvuga canke kuvuga ubutumwa mu bijyanye n'icungurwa, ahubwo akaba mu gakiza kuzuye, akaba mu gucungurwa byuzuye. Amaraso y'igiciro kandi yera, ayo ibyo igigongo cyasorejemwo ukwiyuzuza ubuntu hamwe n'agakiza, byose bikemerwa kandi umuntu akabibamwo kubw'ubuntu. Ni amaraso y'isezerano risha yatembye ku bwacu, ubwoko bw'isezerano rishasha, kugira ngo aducungure mu buryo bwuzuye, hanyuma atubohore mu buryo bwuzuye, ku buryo bw'uko tuba duheraherejwe nk'ubwoko bw'isezerano rishasha, nk'ishengero rya Yesu Kristo, gushitsa ku mukwe. Hashimigwe umwami. Uyu munsi ijambo rya Mpwemu Yera ribwira twebwe ngo ijambo rya Mpwemu Yera yavugiye kino gihe, haba mu isezerano rya kera canke rishasha, na cyane cyane ijambo ry'ubuhanuzi ribwira twebwe mu gihe cacu, kubera yuko ryavuzwe na Mpwemu Yera kandi tugerezwa kurishurirwa na Mpwemu Yera. Haleluya, amen. Turasoma mu Baheburayo, Abanyefeso igice ca mbere, Abanyefeso igice ca mbere umurongo w'icenda. Ngo itwatiye ibanga ry'ivyigomba, itumenyesheje ibanga ry'ivyigomba nk'uko byayihimbaye, ibigabiye kera muri we. No kuri ibyo nabyo turashobora mu by'ukuri kuvuga iyindi nshuro amen. Yaduhishuriye ibanga ryayo, umugambi wayo w'agakiza, amasezerano yayo, kandi yaduhishuriye mu by'ukuri byose. Ntitukibaye mu gihe ahari ukuri kw'igice gice, ariko tubaye mu gihe aho umwuzuro canke inama y'Imana, inama yose y'Imana hamwe n'amasezerano, hamwe n'ibintu byose bijana nabyo, kandi biriko birasoza. Rero duca bugufi, kandi twamenye yuko hari Imana imwe gusa, niyo yishura ku bw'agakiza kacu nka Data mu ijuru, mu mwana wayo yabyawe hano ku isi, hanyuma no muri twebwe mu ishengero biciye kuri Mpwemu Yera. Kandi twamenye yuko nta bitatu bihoraho, nta bishoboye bitatu nyabushobozi, nta bizi byose, nta butatu, turabizi twese. Nta na rimwe muri Bibiliya havugwa ngo Imana mu butatu cyangwa ngo havugwe ubutatu, nta nshuro n'imwe. Ni nako bimeze ku bijyanye n'umubatizo. naho abasobanura mbere nk'abantu bo mu butatu ntibashoboye gusobanura mu buryo bubereye. Nk'akarorero muri Mateyo 28 mu gisomwa c'inkomoko kiravuga uko ngo mubabatize mu izina ryanje, ngo mubabatize mu izina ryanje. Hariho n'ubundi busobanuro mbere bwo buvuga ngo mubabatize ngo mu izina muri iryo
iryo imana yishuye nka data mu ijoro kandi biciye kuri mwe mu yera. Misi yose bijyanye no kuba ari izina. Nubwo wosoma mu muri Bibiliya yacu y'ikidagi haravuga ngo mubabatize mu izina ngo rya data. Data si izina, umwana si izina. None nibiki rero? Ni izina ry'isezerano rishasha, izina rirengeye amazina yose. Muri iryo niho umuntu akwiye kubatirizwa. Igihe dusomye mu Bibiliya yacu, mu Bibiliya yagiye gusobanurirwa mu y'inkomoko ngibi bivugwamo ku byo abasobanura. Uko niko Paulo yabatiza Petero, Paulo niko intumwa zabatiza gushitsa mu mwaka wa 300. Uko niko Martin yabatiza, ariko mu myaka 300 inyuma ya Yesu Kristo babatiza mu izina rya Yesu Kristo mu buryo bwa Bibiliya. Ni gusa igihe batanguye kwiremera ubutatu niho n'umubatizo w'ubutatu washigwamo. Nico gituma birakwiye ko bose babibwirwa. Umuntu atarabatizwa mu buryo bwa Bibiliya mu izina rya Yesu Kristo yategerezwa kubatizwa mu buryo bwihuse bushoboka. Turasoma mu Baheburayo 4 murongo wa mbere. Baheburayo 4 murongo wa mbere. Nuko kuko isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho, twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yumvirwa kwa kererewe. No kuri ibyo nabyo turavuga kabiri amen amen. Oh mana, ngo ntihagire n'umwe muri abo bizera ubutumwa bw'Imana, bizera igikorwa c'Imana Mwidata Branham yahawe, kandi bizera yuko guhera ku taha kwa Mwidata Branham mu rugo ubukozi bw'Imana bwarakoretse, bwarasohoje. Ntihagire n'umwe yosigwa, ariko bose bizera Imana. Bene data bashiki banje, nimwizera Paulo, nimwizera Petero, nimwizera Branham, nimwizera Frank, mwizera ijambo ryera ry'Imana. Kandi turagiye kubona mu kanya ibivugwa mu buryo budasanzwe mu byanditswe byera mu databog. Turasoma muri Mateyo 24 imirongo 7 n'umunani. Mateyo 24 umurongo 7 n'umunani. Umurongo 7. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami. Amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi. Umurongo 8. Ariko ibyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Ego bene tarashiki banje, turabizi twese ibyo umwami wacu yavuze imbere y'igihe, ndabasabye mubigumye ngo intambara zajya mu gigima. Ibyo byose ni intango gusa, ni itanguriro. Twashitse ku iherezo ry'ibihe, kandi twabaye mu ntango, ariko ibi bikabandanya hanyuma mu nyuma tugashika aho ku murongo uvugwa ngo hanyuma azoza iherezo. Mateyo 24:14. Uko hari intango y'iherezo ry'ibihe, kandi hari n'iherezo. Nicyo gituma ubu rero turagiye gusoma iyindi mirongo ibiri
irimwo muri ibyo turasoma muri Luka 21 Luka 21 umurongo wa 28 Luka 21 umurongo wa 28. Ariko ivyo nivyatangura kubaho muze murangamize muraramike imitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushika. Naho turashobora kuvuga amen kuko umwami wacu yaravuze aravuga ngo nimwigire ku kigereranyo cy'ubusukoni ngo igihe weze tutuje mbere mu isezerano rya kera ubwoko bw'Abisirayeli bwagereranywa n'umusukoni si intambara gusa n'amapfa ahubwo n'ikimenyetso kidasanzwe cy'iherezo ry'ibihe. Isirayeli uko ni intango y'imibabaro hanyuma ibyo rero birabandanya kandi bikabandanya. Ubu rero turabona umubabaro ungana ubu wakubise Isirayeli hamwe n'ibiriko biraba muri kariya gace kigaza. Ariko nyuma y'ibyo byose hazoza inama, hazoza canke amasezerano y'imyaka 7, hanyuma hazoza intambara ya Armageddon. Ariko nidushaka kubitebako ibyo ibintu nitwararitse ubu ni intango ibibandanya hanyuma iherezo. Turasoma muri Matayo 24 umurongo wa 14 Matayo 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose maze umuhero uzocuza. Ngo maze umuhero uzocuza. Uko intango ibibandanya hanyuma hakaza ngo maze umuhero uzocuza. Iherezo rizoza igihe intambara n'induru ibihuha by'intambara n'amapfa igihe bizoba biriko biraba. Ariko nk'uko byashimitswe ko mu buryo budasanzwe n'umwami wacu yuko ubutumwa bwiza buhoraho, ubutumwa bwiza bw'ubwami buhoraho nk'uko bivugwa mu Petero Yohana 14 umurongo wa 6 buzovugwa. Ubwo butumwa bwiza buhoraho buzovugwa bubwigwe amahanga yose nk'ikimenyetso kugira bibere ikimenyetso. Hanyuma ubu rero reka mvuge canke reka mbaze iki kibazo gikurikira ubu. Ubutumwa bw'agakiza gahoraho, ubutumwa bwiza bwuzuye, inyigisho za Bibiliya zuzuye huzemwo byose, mbega bwaravuzwe mw'ibi binjana birenganye? Oya kandi oya. Ariko hano dufise isezerano ry'umwami yuko ku iherezo ry'igihe c'ubuntu ubutumwa bwiza bw'agakiza buzovugwa bubwirwe amahanga yose, buvugwe n'indimi zose. Mbega hoba harabayeho umuntu Luteri? Mbega yoba yaragendeye ibihugu 200? Wesley yoba yaragendeye ibihugu 200? John Smith mbega yoba yaragendeye ibihugu 10? Mbega hari n'umwe muri abo bose mw'isi yose? Mbega hariho n'umwe? Billy Graham mbega yoba yaravuze ubutumwa mw'isi yose? Mbega nta no mu bihugu 200. Ariko isezerano nuko ubutumwa bwiza bw'agakiza bubwirwa amahanga yose. Gute? Mbega hari umuntu yobigisha akabibigisha kandi atarungitswe abirungikiwe? Avuze umurongo wo mu Roma 10. Nico gituma
mwene data Branham yategereje kuvuga ku iherezo ry'ubutumwa mu kimataniro kigira indwi itariki 24 mu kwa gatatu mu 1963 yaravuze ngo natwaye ubutumwa kure aho nari ngenewe gushika. Imana izibonera umuntu izoshobora gukoresha kugira ngo atware ubutumwa bw'isi yose, kandi turi abashimira umwami. Ndabasabye mumenye iyi mirongo ibiri ya Bibiliya, haba Mateyo 24:14 havugwa ko ubutumwa bw'agakiza buzokwigishwa bukabwirwa amahanga yose kugira ngo bubere icabona amahanga, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe agira icitwazo. Bose mu mashengero yidegembya mu moko yose, mu ndimi zose, bose bumvise havugwa ibyo Imana yakoze mu gihe cyacu inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Bumvise ingene ikanguro ijanye no gukira kw'indwara ingene byatanguye hagati mu mugwi wa Pentekoti, n'ingene Imana yakoreje mwene data Branham mu buryo budasanzwe biciye ku mpano yo gukira kw'indwara kandi biciye no ku mpano y'ubuhanuzi. Bene data bashiki banje, hanyuma mu vyesho Yohana uwo muntu w'Imana abona inkukuma iguruka yatira ijuru, hanyuma haza ijambo ngo uguhoraho. Ivyesho Yohana 14:6. Si ubutumwa gusa bw'agakiza, ahubwo ni ubutumwa bw'agakiza gahoraho, bufise agaciro gahoraho, ubwariho ku ntango haheze imyaka 2000, kuko ntihari bwaze ibisobanuro, ntiharimwo ibintu byo kugoramika, oya na kimwe, hari gusa ijambo ry'Imana kuri buri nyigisho yose. Ubwo butumwa bwiza nyine bufise agaciro gahoraho bwarabuzwe, buvugwa mu gihe cyacu, bubwirwa amahanga yose, bubwirwa indimi zose, kandi umwami yavuze mu nyuma, aravuga muri Mateyo 24:14, aravuga ngo maze umwero uzocuza. Bene data bashiki banje, ndabivuga mu izina ry'umwami, turi hafi cyane yerezo ubu. Abo bose bumvirije ubutumwa bategerezwa gushikanira ubuzima bwabo Imana, bagashiraho gahunda mu buzima bwabo bwite, haba mu bubakanye, mu miryango, kugira ngo twese tube twagizwe abahimbara Imana. Nka Enoke yaronse igishinga ntahe yuko yahimbara Imana. Twebwe mbere turashiki banje turasoma mbere no mu Banyefeso 4 hakavugwa ngo abo bose bari bashize ko mwemu yera bategerezwa kwiyambura, biyambure kamere kabo ka kera, umuntu wabo wa kera, bakambara umuntu mushasha, bimere nk'uko yuko abana by'ukuri bose b'Imana babe mu buzima bw'Imana. Hanyuma abo bose ibintu byose bya hano mu buzima busanzwe birashobora gukugwaho. Murashobora kubisoma haba mu Magalatiya 5 canke mu Banyefeso 4, hari ibintu bitegerezwa gukugwa muri twebwe. Hanyuma ivyo dutegerezwa kwambara navyo. Inyuma yuko twiyambuye umuntu wa kera, twambara umuntu musha. Inyuma yuko tuba twamaze koga mu mazi y'ijambo, hanyuma tukaba mu by'ukuri twogejwe ibintu by'imigenzo yose, inyigisho zose z'ibinyoma, hanyuma tugashobora kwezwa mu ijambo ry'Imana, nk'uko ijambo ry'umwami nyine rivuga, rikavuga ngo ubeze mu kuri kwawe, ijambo ryawe niko kuri. Yohana 17:17. Uko rero dufise ibintu bibiri bidasanzwe.
kimwe c'est les promesses n'amasezerano et leur accomplissement pour no gusoza kwayo ku ishengero ku bindi la parole prophétique ni ijambo ry'ubuhanuzi risohoza dans le monde entier. mu isi yose Les guerres, intambara les famines, amapfa tout ce que le hamwe Seigneur a annoncé. n'ibintu byose umwami yavuze imbere y'igihe. Arrêtons-nous encore. Reka duhagarare akandi gato duhagarare kuri ibyo. Commencement des douleurs Intango y'imibabaro rero kuramukwa, vient la suite, hanyuma hakaza ibandanya, hanyuma vient la fin. hakaza iherezo. Le dernier signe, Ikimenyetso cya nyuma ni ugutangazwa k'ubutumwa bw'agakiza bw'Imana mu mahanga yose, mu ndimi zose, kandi iryo sezerano naryo ryasohoreje imbere y'amaso yacu. Amen. et nous pouvons dire Rero turashobora kuvuga tuti uyu munsi tous les passages imirongo yose ya Bibiliya yo mu byanditswe yarasohoje gushitsa no kuri uwo nawo. Ni kuvuga ngo yuko ubutumwa bw'Imana bw'agakiza bwaravuzwe bubwirwa amahanga yose. Uko rero s'il vous plaît, ndabasabye chers frères et sœurs, bene data bashiki banje, la parole de Dieu mufate ijambo ry'Imana nka nkama, mwiyambure umuntu wa kera, renouvelée mugigwe basha imbere mu bwina uko muri, kugira ngo urukundo rw'Imana ari wo mugozi uzana ugutungana uba ari udukikiza, aba ari wo udukikiza twebwe twese. que l'amour divin Urukundo rw'Imana soit trouvé rushobore gusangwa mu mubiri w'umwami, mu ishengero ry'Imana nzima, mu buryo bwihariye, mu ishengero mugeni, muri iryo aho ibintu byose ubu biriko bishika ku gutunganya kwabyo. Bene data bashiki banje, nous arrivons à la conclusion. ubu rero tugeze ku ndunduro. Imana, Seigneur vous bénisse. umwami Imana abahezagire kandi abane namwe. Turaraba inyuma, tukaraba imyaka myinshi, kandi Et je le mentionne maintenant bivuze ubu une fois. irindi rimwe, Le 24 décembre itariki 24 mu kwa 12 mu 1965, 10h30, hagati ya saa 4:30 na saa 5 mw'ijoro, 2h30 et 23h, mw'ijoro saa 4 na saa 5 z'ijoro en Europe, hano i Burayi, le Seigneur a repris frère Branham à la maison. umwami yatwaye muri Branham mu rugo. Je l'ai vu monter Ndamubona aduga le 24 ku gico iyo tariki 24 mu 1965 ku 12, ariko le 31 décembre, itariki 31 mu kwa 12 mu uwo mwaka nyene, mu itariki 31 mu ijwi ry'ubushobozi, le Seigneur umwami me parle. aramvugisha, arambwira ngo mukozi wanje, nashize inkota yanje mu biganza byawe. Kandi guhera aho rero imyimenyerezo y'indengakamere yagiye irakurikirana L'une après l'autre. umwe nyuma y'uwundi. Umwami ntiyigeze ahagarika gutanga amabwiriza. Minsi yose yakunze kumbwira muri aya majambo ngo mukozi wanje. Uko niko rero turaba inyuma, tukaraba iyi myaka myinshi iyo umwami yatanzemo amabwiriza, arongora kugira ngo ubutumwa bwa nyuma bushikire impera z'isi. Nimwumvire nimwumvire ko noba naratashe mu rugo mu 1976 igihe nari nashizeho urugendo rwo kuja mu Buhinde. Iyaba umwami yabatavuze mu ijwi ry'ubushobozi kandi ryumvikana ngo mukozi wanje hagarika urugendo rwo kuja mu Buhinde, nari mejeje kwinjira mu biro mfise itike y'indege, mejeje gutambuka intambwe zike, hanyuma ijwi riraza maja ku idirisha, aravuga ngo mukozi wanje hagarika urugendo rwo kuja mu Buhinde. Bakundwa, naciye nsohoka mu biro, ngana imodoka, hanyuma ngenda hano mu ishamba, ndarira, ndasenga, ndavuga ati mwami, amakoraniro
bamaze kuyategura mu bisagara byose. ntegerezwa kugenda, ndafise itike y'indege kandi abantu bararindiriye, bikwiye yuko ngira urugendo. Hanyuma ngaruka mu biro, hari nka 5:15 mu gitondo. Ndababwira, mbega ubushobozi umwami yaramvugishije mu gihe nari mpejeje kwinjira mu biro, avuga mu ijwi nk'iriraho, aravuga ngo mukozi wanje, hagarika urugendo rwo kuja mu Buhinde. Mwese mwarabisomye mu binyamakuru, iyo ngo indege 131 iyo nagomba gufata yo kuja i Bombay ni Madras ngo yahiye, kandi abantu 90 abagenzi 96 hamwe n'ibyo arimwo bapfuye, n'abayikoramwo bapfuye, kandi izina ryanje ryari ku ico gitigiri c'abapfuye, kuko nari namaze kwiyandikisha, narose agakarata kanje ko kugendamwo. Benda tarabashiki banje, ndababwiye incuro izo umwami yakunze kumbwira amabwiriza, nkaraba inyuma, nkaraba ico gihe, nkaraba aho imirongo ya Bibiliya iyo deje gusoma yasohoza mu buzima bwanje. Ni gute nkuko mu Baroma 10, ni gute umuntu yobabwira ubutumwa bwiza kandi atarungikiwe ivyo? Imirongo yose ya Bibiliya iyo twasomye, ndashimira umwami yuko yemeje uyu muhamagaro biciye kuri Mwedata Branham. Bendeta n'abashiki banje, ntegerezwa guheraheza. Umwami ahezagire iherezo ry'uno mwaka, tufate mu mashimwe. Imana ihezagire umwaka ugiye kuza, amen. Kandi munyemerere mvuge ibi bikurikira: ukugaruka kwa Kristo kuzoba mu mwanya ushinzwe, kandi nta numwe azi umunsi cyangwa azi isaha. Murabizi, dufise umutima, dufise indirimbo havugwa ngo hashobora kuba ari wo mwanya wa nyuma, ishobora kuba ari wo mwanya wa nyuma. Hari indwi iheze nari nicaye mu biro byanje, ariko ndaririmba iyo ndirimbo inyuma yuko nari mpejeje gusenga. Hanyuma naravuze nti, mukondwa mwami, umwaka mushasha 2024 uri imbere yacu. Hanyuma nyene nararirimbye, ndaririmba ati ushobora kuba ari wo mwaka wa nyuma, ushobora kuba ari wo mwaka wa nyuma. Bendeta n'abashiki banje, nta muntu n'umwe abizi, ariko ushobora kuba ubuhanuzi bwose bwa Bibiliya bwarasohoje. Ubu rero mbere n'ubu ku bijanye n'ivyo mu burasirazuba bwo hagati, hamwe n'ibintu byose biri mu gutera imbere kwa nyuma, kandi biriko biraja kure. turashobora kwitega buri munsi, tukitega amakuru mashasha. Umwami Imana abahezagira abo bose bizera ubutumwa bw'Imana, kandi bizera yuko Imana yahamagaye ikarungika muri Data Branham. Inyuma yuko imutwaye mu rugo, hanyuma ikamamagara ikandungika, abo bose bizera ukurungikwa n'Imana bareke bitegure, hanyuma twese hamwe turindiriye ukugaruka kwa Yesu Kristo. Bibe mu mwaka uza canke mu mwaka uzokurikira uwo, ariko ukugaruka kwiwe kuzoba vuba cyane. Hahimbazwe kandi hashigwe hejuru. Imana iduhe umwaka nkuko bitigeze kuba, hamwe n'umugisha wuzuye, hamwe n'ibintu byose Imana yadusezeranije. Amen. Muhezagirwe
mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, na cyane cyane mbere data bose b'abakozi muhezagirwe kandi mutange ibifungurwa ku bwoko bw'Imana mu izina ryera rya Yesu, amen. Yesu aguhamagara bugwaneza uze mu rugo, araguhamagara uyu munsi, araguhamagara uyu munsi. Kubera iki mbega ushaka kuja kure y'urukundo rwiwe? Uja kure. Araguhamagara uyu munsi, araguhamagara uyu munsi. Amen. Jésus t'appelle. Il t'appelle. Yesu aguhamagara mu bugwaneza uyu munsi. Jésus appelle les malheureux. Yesu ahamagarira abagorwa kuja kuruhuka. Arahamagara uyu munsi, arahamagara. Apporte-lui ton fardeau. Muzanire uwo mutwaro wawe. Et tu seras soulagé. Uzoremurukirwa. Il ne te rejettera pas. Il t'appelle aujourd'hui. Araguhamagara uyu munsi. Il t'appelle aujourd'hui. Araguhamagara uyu munsi. Jésus t'appelle. Il t'appelle tendrement. Yesu araguhamagara mu bugwaneza uyu munsi. Jésus t'attend. Yesu arakurindiriye ingo kuri we ubu. Il t'attend aujourd'hui. Arakurindiriye uyu munsi, arakurindiriye uyu munsi. Viens avec tes péchés. Zana ibyo byaha byawe ku birenge byiwe, ingo nutebe. Il t'appelle aujourd'hui. Araguhamagara uyu munsi. Il t'appelle aujourd'hui. Araguhamagara uyu munsi. Jésus t'appelle. Il t'appelle. Yesu aguhamagara mu bugwaneza uyu munsi. Jésus plaide. Oh, écoute sa voix. Yesu ariko aragusaba mwumve uyu munsi. Abizera izina ry'iyo barashobora kunezerwa. Aho rero nahawe ho kuja ku mukiza uyu munsi. Araguhamagara uyu munsi. Araguhamagara uyu munsi. Amen. Jésus t'appelle. Yesu araguhamagara. Il t'appelle tendrement aujourd'hui. Aguhamagara mu bugwaneza uyu munsi. Il t'appelle aujourd'hui. Araguhamagara uyu munsi. Il t'appelle aujourd'hui. Araguhamagara uyu munsi. Jésus t'appelle. Yesu araguhamagara. Il t'appelle tendrement. Aguhamagara mu bugwaneza uyu munsi. Amen.